Numwanya mwiza uko tuvugana ku majambo y'Imana, numwanya udasanzwe, ni umwanya mwari murindiranye igishika. Benshi rero hirya no hino bari barindire ko uno mwanya ugera. Numwanya rero Imana yateguye ku bwawe, numwanya Imana yateguye ku bwanje kugira ngo turonkeremo imigisha, kugira ngo turonkeremo igitangaza c'Imana. Numwanya mwiza rero uko tuvugana ku munyororo ugira gatanu. No munyororo rero kumbure wafasha abantu benshi. Umunyororo kudaharira byaramaze kukujamo wumva ko udashobora guharira, ariko ngomba nkubwire ko guharira ari ineza yawe. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana muno mwanya wa rino jambo. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 11 ku murongo wa 25 na 26. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 11 ku murongo wa 25 n'umurongo wa 26. Dusome mu izina rya Yesu. Ati kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so mu ijuru nawe abaharire ivyaha vyanyu. Ariko nimutaharira abandi, na so mu ijuru ntazobaharira ivyaha vyanyu. Aya majambo arakomeye cyane. Niwahagarara ugiye gusenga Imana, niwamenya ko ufise ico upfa na mwene so, numuharire. Nutamuharira nawe, so mu ijuru ntashobora kuguharira. Nutamuharira nawe hari ikindi kintu uca usanga kidakunda ku mpamvu z'uko utahariye. Hari ikindi kintu gituma Imana idashobora kuguharira nawe, atari uko utasavye imbabazi, mugabo ari uko utahariye mwene so. Urumva rero ko guharira atari inyungu ya nyene guharirwa, ariko guharira ari inyungu ya nyene guharira. Utiko ntabitahura cyane, reka nakumvishe. Wewe hari umuntu yagukoreye ikibi, kandi ikibi kibishe, kandi kibi naho wokivuga mu bandi bantu, abantu bose bavuga bati koko yaragikoze, kandi kimeze nabi cyane. Kandi ntiyagikukoreye rimwe gusa, yarasuye kandi aragigusubira 3, 4, 5, ariko kandi nta nubwo yigeze aza kugusaba imbabazi, kandi yarabandanije yikorera ibibi no ku bandi, kandi abifata ibisanzwe. Ariko wewe rero ugomba gusenga, wewe rero ufise icyo ugomba ko Imana ikugirira, wewe rero ufise icyo ugomba kubwira Imana cyangwa ugomba kuvugana n'Imana. Imana rero yashizeho itegeko ati nugomba gusaba, nugomba gusenga, nugomba kuyegera, icambere na mbere ubanze uharire uwakugiriye nabi. Kuko no muri kamere k'Imana harimo guharira, kandi iharira abayigiriye nabi, abayikoshereje, abakoze ivyaha, abakoze ibibi byose, Imana irabaharira. Kandi nawe wibuke ko igihe wasavye Imana imbabazi, nawe yaraguhariye. Kandi kuguharira kwawe Imana iguhariye, ubwa mbere na mbere ni inyungu zayo kuba yaguhariye. Nawe ni inyungu zawe kuba wahariwe. Nawe rero kugira ngo ugirirwe neza, kugira ngo uronke iyo nyungu, nawe mwene data nugomba ko Imana ikwishura mu bibazo vyawe, ni ngombwa icambere na mbere ubanze guharira mwene so. Si cyoroshe mugabo birashoboka. Ndazi ko uriko uravuga ati bivana buriye ibibazo biratandukanye. Ati nk'uwangiriye iki kubona nopfa kumuharira. Ariko wibuke gusa ko guharira ari inyungu zawe wewe nyene guharira. Kandi wibuke ko wama wisonzesheje kenshi ugasaba Imana ko igwishura, ugasaba Imana ko yokugirira neza, ariko ni kenshi cyane utigeze wishugwa. Kandi ribanga ntabwo wari wigeze urimenya ko utishugwa ku mpamvu z'uko utarigera uharira wa wundi. Yarakugiriye nabi nivyo mugabo wowe nawe ku nyungu zawe, kugira ngo nawe uharigwe, kugira ngo nawe wumvigwe amasengesho yawe, ni cyambere na mbere utegerezwa guharira. Buriya guharira ni ikintu kimeze
kimeze nk'umutwaro uba uvuyeko. Kudaharira nako kimeze nk'umutwaro uba ukumeremereye mu mutima. Uko uzobona naka niko uzokumva umwase, uko uzobona naka niko uzokwama wibuka cya kibi yagukoreye, ugakubita urutoke ukumva ubabaye cyane. Wa wundi nyene kukugirira cya kindi, hari n'igihe ashobora kuba atakicibuka, hari n'igihe ashobora kuba avyibuka mugabo ntaba binezwe kuko ni inkozi y'ikibi. Wowe nawe wategereza gusenga, wategereza kwegera Imana. Vyanse kubera iki? Kuko uguma wumva umenga ntushobora gusenga, uguma wumva nubwo wosenga Imana ntishobora kukumva. Ndetse n'ijambo ry'Imana bitubwira ko imbere y'uko usenga ubanza uharire wa wundi yakugiriye nabi. Mu isengesho rya Data wa twese harimo ijambo ngo uduharire nk'uko natwe tuharira abandi. Nukuvuga ko natwe twategerezwa, si bisanzwe, niko kamere kacu natwe twategerezwa kuba dufise, guharira abandi bakugiriye nabi. Naco bitwaye nubwo yagusamburiye kw'inzu, naco bitwaye nubwo yatabaguye impuzu zawe, naco bitwaye nubwo yakuvuze nabi mu bandi, naco bitwaye nubwo byabaye kuriya kuwa kundi byabaye. Uzi, hari abantu bazi gukora ikibi, hari abantu bazi gukora ikibi kandi bikomeye cyane. Umunsi umwe nariko ndigisha kino cigwa cyo guharira, nigisha abantu bahoze ku rugamba, maze ndabaha akarorero, ndababaza iciyumviro, ndibaza nawe ndakikubajije. Nabaje nti none nk'umuntu yoba yakugiriye ikibi, afata ku nkuvu mushikawe na mama wawe na nyogosenge wawe mu maso yawe, maze aca yica papa wawe n'abahungu babiri muvukana, kandi yabikoze uramuzi. Maze ikindi gihe rero hakagera ikindi gihe heze nk'iminsi nk'amezi, agaca huri mu ijoro saa 8 y'ijoro, nawe ufise ububasha muri nk'abagabo 10 na wari umwe, cyangwa agaca ngaho ni wowe ufise, ni wowe ujeje umutekano muri ako karere, aciye mu ishamba, umuhana wa mbere uri ku kilometero 1 cyangwa ibirometero 2, nawe ufise inkoho, nawe ariko araharengana yaborewe, nanashoboye no kwiruka ngo aguhunge. Mbega wo vyifatamo gute? Inyishura zumva. Ndiko ndigisha uko, ikindi gihe nariko ndigisha icigwa kandi cyo guharira, ndibuka umudamu umwe yaciye arira mosozi, ambwira ati jewe uwishe umugabo wanje, ati yamwishe kandi aranavyihaya, ati mugabo rero igitangaza, ati heze nk'amezi angahe amwishe, ati yaciye agwara antuma ko ngonze kumusengera. Aturavyumva nawe uko nari kuvyiyumvamo nanje, iyumvire nawe. Kandi ico gihe abimbwira hari haheze umwaka umwe gusa umugabo we wapfuye, uwamwishe yagwaye ingwara. None yarondeye uza kumusengera, atuma ko wa mugore wa wundi yicira, kandi arabizi ko abizi, kandi yabigize imbona nkubone ku murango, bene umurango babona, kandi n'abantu bose barabizi ko ari we yamwishe. Mugabo aragwaye, aciye asaba wa mupfakaza bari baza kumusengera, ati sinkubesha byari bigoranye, byarangoye cyane, ati kumusengera narumva naragiye koko mugabo umutima wanje numva bita. Ariko twarize ico cigwa kugeza hatahura neza ko guharira ari inyungu za wewe nyene guharira. Naco bitwaye ico bagukoreye ni kibi cyane ndabizi, ariko guharira biragoye. Naho bigoye ariko kandi birashoboka. Kandi guharira si ngombwa nyene guharirwa abari waza kugusaba imbabazi, niko birashoboka, kenshi birashobora kuza kugusaba imbabazi. Uravye ijambo Petero yabajije Yesu ati mbega none umuntu nagukorera ikosa akaza ngo muharire, mbega wovyifatamo gute?
mbega no muharira ngeze kundwi. Yamubwiye ngo amuharire inshuro ndwi, inshuro 70. Muri Luka 17:3 niho naho nyene harimo amajambo kandi yo guharira. Ngira ngo ngire ni wewe ubwawe nutaharira ujya nyene kuba yakugiriye ikibi, wewe naco bitwaye, kumbura ari n'umuntu atazi n'Imana kandi wewe usanga ari inkozi y'ikibi nyene, nibwo buzima bwiwe. Ariko wewe nawe ukeneye kubaho neza, umutima wawe utakangagurika, ufise Imana muri wewe, wumva ko worohewe muri wewe. Ivyo ni vyikimazi kinini cyane. Kandi mwene so nagusaba imbabazi inshuro ya mbere, agasubira kandi inshuro igira kabiri, agasubira kandi inshuro igira gatatu, uzokwama umuharira kugeza inshuro zose. 7 kugwiza na 70 usanga ari 490. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 18:21 na 22. Ati maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe inshuti yanje niyangirira nabi, nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze ndwi. Yesu aramubwira ati jewe sinkubwira yuko ugeza indwi, ariko ugeze indwi gushitsa ibiyetangabo 70. Nukuvuga ko mwene so ashobora gukorera ikintu kandi agasubira aho nyine akagusaba imbabazi. Imagine akakukubita ikofi rimwe ryamvako, ubwo nyine akacabwira ati mbabarira, ubwo nyine akacakukubita ijido, ubwo nyine akasubira akakubwira ati mbabarira, ukacumbwira ati ndaguhariye. Akacafata ishati yawe akayitabagura, akacakubwira ati mbabarira, ukamuharira. Ubwo nyine akacaja muhiri wawe agafata umudamu wawe agakubita, akacabwira ati mbabarira, ugumuharura inshuro ndwi, inshuro 70. Agacafata ivyo mwatetse agasesa ati mbabarira, agacafata amabati yo kunzu yawe agakurako ati mbabarira, agacafata inzu yawe akabomora. Indwi inshuro 70. Guharira rero ni inyungu zawe wewe nyene guharira. Hari abantu bakora ikibi kandi akagikora kandi atamutima ukubita, kandi wewe rero ukumva umenga ko kumenga wona mujya, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko wo muharira. Aho niyo bitandukaniye rero. Undi mudamu yamiye ati biragoye ingene no harira umushinga ntahe wanje, ati yumvire, ati twabana neza muhira, ati atankomanzi byose bimeze neza, ati nzabona dutangiye kwicarira avance inzu twabamo, ati rero nca nibaza ko tugira twimukira handi hantu, ati cyangwa ko muri yoba yabuze amahera yo kuriha. Ati umunsi umwe ari kuwa gatandatu, ati ngiye iwabo aho avuga ko yaba hafi yahavuka, ati sanga muhiri wabo nta muntu numwe ahari. Ati mbajije kandi hari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, ati mbajije ababanyi bambwiye ati we nubizi ko umugabo wawe yagize mariage uno munsi kandi twararanye muhira, cyangwa murambesha ati ngo tukujane ku rusengero aho yagiriye mariage. Ati ndagenda ndavyibonera n'amaso yanje. Imana idufashe cyane. Ati umva bishobora kunyorohera kumuharira umuntu nk'uyo. Harira. Kandi guharira kwawe ni inyungu zawe wewe nyene guharira, kuko Imana ifise umugambi mwiza cyane mu buzima bwawe, kandi ifise umugambi mwiza cyane mu bugingo bwawe, kandi igomba ko wowe ubwawe ugira intambuko yindi mu guharira kugira ngo nawe wishugwe, kandi nawe uharigwe, kandi nawe bigende neza. Hari ikintu no kubwira, uzi ko
imbabazi zizana gusubiza hamwe n'umuntu. Utamuhariye biragoye ingene musubiza hamwe. Kandi imbabazi ko ziba zizanye gusubiza hamwe urazi ko bizana amahoro. Ayo n'amajambo utegeza kugumana mu mutima wawe. Guharira bizana gusubiza hamwe nako kukazana amahoro mu bantu. Kandi amahoro nayo niyakwega imigisha, kuko biragoye ingene wosenga, biragoye ingene wokora utagira amahoro muri wewe. Kandi kwa kundi ufise amahoro muri wewe, nibisaba kusaba imigisha birashoboka, kuko uba wahariye mu mutima wawe, uba bimeze neza. Guharira rero ni inyungu zawe. Kandi uwo munyororo rero warafashe benshi. Nubwo uri mu rusengero uri kurasenga, urashobora kuba uri kurasenga usenga urazi ko nk'abaporoti basenga bahumirije, agasenga wahubirije ukunjira mu mwemu zabasawa. Mukanyisase wahumura amaso ukacubona wa wundi mwene data wa wundi yakugirira kwa kundi ararenganya arinjiye mu rusengero, cyangwa ugasanga yicaye impande yawe. Sinkubesha kenshi uva mu mwemu. Sivyo none? Urava mu mwemu pe. Amasengesho ukayatangura bushasha, ugatangura kudidinganya amasengesho yawe, ugatangura kuvuga amazina utandukanye, utangura kuvuga izina rya runaka. Ikindi gihe ukibagira gusengera imitwaro yawe, ugatangura gusenga uvuma naka, ati mana naka nazanterana imbere, naka nazagere aha kubera ukibagira ivyawe mu gishingo cyo gusengera imitwaro yawe, ugasanga uri kuvuma uwundi muntu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo duhezagira abatugiriye nabi. Umenga ntibitahurika cyane, ariko ngo tubahezagire. Abakugiriye nabi ubahezagire. Uzi guhezagira? Umuhezagire. Yabuze icyanywa urakimuha none. Umwana wiwe yabuze minervale urayiriha. Umugirire neza, numusubirize mu nkoki kibi yakukoreye, ariko wowe umwereke icyiza, n'Imana mu ijuru izobikwirabona. Kandi ijambo nk'uko twarisomye rivuga riti, mwene so nakugirira nabi rimwe kabiri gatatu inshuro 70 agaruka kugusaba imbabazi, umuharire. Kandi ikindi naco, wewe ubwawe ni inyungu zawe, nk'uko twasomye ko imbere y'uko usaba Imana ubanza nawe uharire uwakugiriye nabi. Ibi biratandukanye n'ivyo. Hari uwakwangaje, hari uwagufungishije. Twahuye n'umuntu ambwira ati naka yagize uku nuko, ati kubwi aramufungisha imyaka 9 ataco bapfuye, ariko yabonye ngo yateye imbere kumurusha. Ico cyonyene, imyaka 9 uhagaritse ubuzima. Biragoye, birababaje. Ndazi ko uri kurarira ko wibutse icyo naka yagukoreye, uribuka icyo ntuzenye yakugiriye. Narigeze kubabwira umudamu yanyeretse ahantu umugabo yamuturiye, yasheshe essence ku matera ya muse, amushirako amuturirirako kugira ngo avemo, nuko ababanyi batoboye amabati avamwo, ingovu zirahari. Ati mbega no muharira. Uwundi mudamu bibanira neza n'umugabo, kumba umugabo nawe afise umugambi wuko yo kwicanya mugore yizanira uwundi. Uwundi munsi mudamu yibereye mu nzu aryamye neza. Uwundi munsi umudamu aje avuye aho yaragiye, ashitse muhira yumva kamoto ka essence mu nzu. Hariyumviye ati mbega none ko tutagira moto, tutagira groupe electrogene, tutagira imodoka essence motera mu cumbi wanje ishaka iki?
sinzi ingene arondeye mu nzu asanga kumbe hari akabido k'aka 5 litre kuzuye essence kanyegeje mu muzo. Arivira mbega aka kabido kaje gukora iki ngaha? Mugabo abo umunyabwenge atireka ndabi cyo karondera. Afata ya essence agenda isesa kure. Aca afata muri ka kabido asukamo amazi asubizaho hahandi. Mwijoro bararyama, mbere kuryama baraganiriye n'umushinga naye ukuri kwamye bararyoherwa iki kila kitu. Maze baryamye wa mugabo asohoka buke afata ya bido y'amazi azi ko ari essence atangura kumusuka kwa mudamu acara vyuka. Mugabo acayuka ko ari amazi ari kawushara rindira rabe mera n'imeruka y'ivyo bintu. Wa mugabo acafata ikibiriti aratsa kibiti kirahanga asanga na amazi. Urumva hari hatabona nyamugabo yabikoze azi ko nyene ataza kumubona aca turira mwaka wa moya. Wa mudamu aratwenga arambwira ati yo nakone ya bure tu, ati ndakubonyesha, ati wagira unturire. Akibivuga wa mugabo nawe ntiyamenya ko ari amazi, asubira kandi aratsa n'ingoga kugira ngo naba namuvugisha menshi abe yahiye. Arasubira aratsa wapi? Arambwira ati erega essence nayikuyemo nashizemo amazi, ayo na amazi. Umva wo muharira, ndabona uri kuravuga ati oya biragoye. Ego umuharire. Guharira birashoboka, kandi guharira ndabisubiyemo ni inyungu zawe. Uyo n'umunyororo ugira gatanu mu minyororo twize, n'umunyororo uw'abantu benshi cyane. Hari umuntu akubwira ati no muharira gute atansavye imbabazi. Hari undi akubwira ati jewe nzoruka ariko ndakimusubije. Ndazi umupapa umwe namusanze ariko abwira abana aturazi naka n'umwansi wacu karuhariwe, ati niwe mwansi wacu. Kubegeza abagirisha imyimenyerezo babaza ati umwansi wawe ninde? Ati naka. Bara abana batarakwiza n'imyaka 5. Ati naho nzopfa uzokure uzi ku mwansi wawe ari naka. Ngo umuntu iyo byamunaniye ngo abiraga abana, ngo so akwanka ngo akoraga ivyamunaniye. Ariko uwo mugozi, uwo munyororo wakuboshe watumye udaharira, kandi wowe ntiwahariye nanaka. Uyibuke ko wigeze kumukorera ikibi, nawe ntabwo yaguhariye, nanaka ntabwo yaguhariye. Mufise association y'abadaharira, nimba yitwa abadaharira.com cyangwa abadaharira.org cyangwa abadaharira ndazi. Uraboshwe n'ugo runyororo, kandi uwo munyororo kuboshe ntabwo uri no kuja, nta nubwo ushobora kuja mu gateka mu mashiramo y'agateka kabafunzwe, Association des droits des prisonniers. Nushobora kuyijamo kuko uboneka nk'ugendagenda, uboneka nk'ukumenga uri muzima. Mu bihugu biteye imbere cyane mu Bwongereza niho baboha bashobora gufunga umuntu bakamuboha akagenda mugabo aboshe. Ari akantu bita bracelet electronique kameze nk'igikomo wambara ku kuboko, urenganya akarere bagufungiyemo kaca gakoma induru bakaza kugufata. No kuvuga barashobora kugufunga bakakubwira ati wowe turagufunze ntuzorenga Bujumbura. Wokibera mu Bujumbura habaye igikorane ruguru ntugenda, ugira ntuja kuramotsa abantu ruguru, we ugarukira muri Bujumbura bikaba bigarukiye ngaho. Urenganya umupaka wa Bujumbura gusa mu vyuma baba bibonye bakacabona naho uherereye bakaca baza kuguhiga. Bavuze ati turakuboheye ngaha mu Burundi, umva ntuzorengana imipaka. Bavuze ati tukuboheye mu rupango rwawe, naho nyene abantu bazoza kukuraba mugabo ntuzorengana urubibe rw'urupango rwawe. Baguhaye agakartier kamwe kimetero 500 kuri 500, nuko nyene. Abantu bakubona batabizi ntibamenya kuboshe, nawe nuko.
uraboshwe. Satani arafise ahantu yakugaraniye utarenga, kuko ntushobora gusenga ngo wumvigwe mu gihe utahariye, ntushobora kuavansa ngo utere imbere mu mwemu mu gihe utahariye. Satani rero aho hantu arahafatira, kandi yarahakuboheye, kandi ntabwo wigeze ubyitaho kumenya, kandi nubwo witayeho kumenya ko utemerwa n'Imana bivanye n'ingene utahariye naka. Ariko uwo mugozi, uwo munyororo, uno munsi ndagomba ko tucagagura mu izina rya Yesu. Kuva uno munsi ube mushasha, bihinduke, ibya kera bihinduke bibe bishasha. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, ugira neza bukira bugaca bukira. Ndagushimiye ko wagize neza mwene data akaba uno munsi ashoboye kumva ano majambo. Twarize iminyororo, umunyororo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, tugeze ku munyororo wa gatanu, kandi tuzorangiriza ku munyororo wa gatandatu. Amaze kwisuzuma mu minyororo imuboshe, asanzemwo harimo umunyororo kudaharira, kandi byaramubayemwo cyane, kandi byarahinduye kahise kiwe, kandi byarahinduye imigenderanire yari afitaniye n'abantu, byarahinduye imigenderanire yari afitaniye n'Imana, byarahinduye imigenderanire yari afitaniye n'ijuru. Yesu, ndagomba ko muharira nawe, kuko yemeye uno mwanya guharira abandi. Umviriza amasengesho yiwe. Ndazi ko ariko asenga yidodomba, ndazi ko ariko asenga avuga icyo naka yamukoreye kibi, ndazi ko bigoye cyane, ariko mugirire neza, umutima wo kumva, gutahura, guca bugufi, kumva ko yomenya neza cyane kandi ko yoharira. Yesu, mugirire neza, numuharire, numuhe iyindi ntango shasha. Nawe kuva uno munsi ubuzima bwiwe bube ubuzima bwo guharira, ubuzima bwiwe bube ubuzima bushasha burangwa no guharira abamugiriye nabi. Maze ndazi ko Satani ashobora gutuma umuntu yibuka mu nyuma, agasubira kandi mu nyuma kwibuka abandi bamugiriye nabi. Ariko ndagomba ko mugirira neza, byose bibe bishasha. Ndazi ko ubizi, kandi ko bishoboye, kandi ko ushoboye kumugirira neza, kandi ko ushoboye kumuhindura, kandi ko ushoboye kumuha ubundi buzima bushasha. Ndazi ko uno munsi Satani yateguye abandi bantu bava bamukoshereza. Ndazi ko Satani yateguye abandi bazabamukoshereza, baza kumukoshereza uno munsi, nejo n'iyindwi n'uku kwezi n'aya mezi ari imbere, kugira ngo amugerageze. Ndashaka papa ko muha guharira. Ndazi kuza kubikora, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Ofisi ikibazo cyangwa ukeneye ko tugusengera, urashaka kuduhamagara kuri 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29. Yesu abagirire neza.